iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika. ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muriko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika. ni wa mwanya tubategurira ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi. muri isanga yo ku munsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu. amagara y'abantu uno munsi tuza kwihweza cyane cyane ibijanye n'ukuntu abantu bafatwa mu mavuriro, kuba hakiriho abavuzi bakira nabi abagwayi canke abajejwe kwibaruka birateye impungenge abatari bake. ni mu gihe muri iyi minsi ya vuba muri zone Ruziba muri Bujumbura mu Burundi bivugwa ko umukenyezi yari yibungenze yagiye kwibaruka ahasiga ubuzima. Bitera impungenge abatari bake, biravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Kandi karorero kari ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge aho umwana yitavye Imana. Bikavugwa ko ashobora kuba umuvyeyi atitabweho byihuta. Rero uno munsi turaja kuvyihweza mw'idonido, tuvugana n'ishirahamwe Semabu aho abagwayi bavugira, hamwe twongere tuvugane n'abajejwe gufasha abakenyezi bibaruka mw'ishirahamwe vya Ruheke ma. Tukaba rero tugiye kuraba bimwe mu vyokorwa kugira ngo abavyeyi canke ibibondo vyibaruka bitokwitaba Imana muri iki gihe, aho ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buvuga yuko ibitigiri vy'abitaba Imana ariko baribaruka bigenda bigabanuka buri mwaka. ni mu kiganiro muri isanga. Tubibutse ko mushobora gusubira kubandanya mushira amanimero yanyu ku mbuga zacu. Kuri Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu, murashobora gutanga nimero yanyu tukabahamagara mugaterera ibibazo n'ivyumviro. Adresse ni radio yacu VOA. Kaze mwese. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Nkuko muvyumva ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi ku iradiyo ijwi rya Amerika saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi gushika saa 11 aho ni Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ikiganiro cy'uno munsi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Umushikiranganji w'amagara y'abantu mu gihe hugururwa ihuriro rigira gatatu ry'abakenyezi baserukira abandi Forum des Femmes yaramenyesheje ko bahimiriza abakenyezi kwibarukira kwa muganga aho hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Yamara hariho agahaze mu gihe abaganga ari bake mu mavuriro atandukanye mu gihugu. Ubushikiranganji buvuga buti abo bake bahari mu mavuriro bakwiye gukora batiziganya mu kwakira abagwayi muri rusange, cyane cyane abakenyezi baje kwibaruka. Rero twamenyesha ko mu Burundi kuva mu mwaka wa 2010 ibitigiri by'abavyeyi bitaba Imana bariko baribaruka bigenda bigabanuka. ni mu gihe uyu mwaka 2010 nako hitaba Imana abakenyezi 500 ku mwaka. Ibiharuro vyibonekeje muri 2017 vyerekanye ko ivyo bitigiri vyagabanutse kuri 334 buri mwaka. ni mu gihe hibaruka abavyeyi 1,500.
kuba hari rero abavuzi bacakira abantu nabi canke bakifyenura mu kwakira ababituye biratera impungenge abatari bakene mu gihe muri iyi minsi ku mbuga ngurukana bumenyi cane cane hibonekeje inkuru yo muri zone Ruziba i Bujumbura bivugwa ko umukenyezi yari yibungenze yagiye kwibaruka ahasiga ubuzima kubera ubusamare bw'abari bajejwe kumwakira. Akandi karorero kavuzwe muri iyi minsi ni ku bitaro by'abasirikare vyo mu Kamenge aho ikibondo cavutse citavye Imana bishobora kuba naho nyene vyatewe no kwitabwaho nabi n'abari bajeje kwakira uwo muvyeyi. Izo nkuru rero ziracatohozwa mu bushikiranganje bijejwe amagara y'abantu. Ijwi rya Amerika rizobandanya kuzikurikiranira hafi mu matohoza yazo. Mu kiganiro muri Sanga rero cy'uyu munsi tutarenze kurandira twabatumiriye ikigo Semabu. Kigo Semabu ni urwego abagwayi bavugiramwo mu gihugu cy'u Burundi cyaserukiwe na Sylvain Habanabakize. Na twakiriye kandi na Augustin Harushimana arongoye ishirahamwe ry'abize ibijanye no kwakira abavyeyi baje kwibaruka vya Ruheke ma. Mushinga nahe Sylvain Habanabakize, twongere tuguhe ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika. Murakoze cyane ku ikaze mumpaye. Ndabaramukije n'undi mutumire turi kumwe mu nkundire nongere ndamutse n'abaduteze yombi ariko baradukurikirana. Mwakoze cyane. Hanyuma nk'uko nabivuze turi kumwe kandi n'userukira abanonosoye irondoka rijanye n'amagara meza abo nabo muri vya Ruheke ma ni Augustin Harushimana. Ikaze neza. Ego murakoze cyane, ndabashimiye no kuri iki kiganiro muduhaye. Ndamutse n'uwo mugenzanje turi kumwe, murakoze. Ego reka mbanze mpere kuri iyo nkuru nyene twumvise iyo mu Ruziba. Reka tuyitega amatwi aho abari mu muryango w'uyo mufasoni bateye akamo abajejwe intwaro ku vyabashikiye mu muryango wabo. Reka dutega amatwi ako karuru k'uyu muvyeyi. Ndagize amahoro banyakubahwa mujejwe intwaro, banyakubahwa mujejwe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, nyakubahwa umugore w'umukuru w'igihugu, nyakubahwa umukuru w'igihugu. Jewe ndi umuntu wo mu muryango twaraye tubuze umumama yaraje kwibarukira ku bitaro kuri CCD yo mu Ruziba aha mu gisagara ca Bujumbura biturutse ku busamazi bw'umuganga. Umuganga yagumye amutukagura amubwira ngo reka kwidekesha ngo kubera ngo ari ryo rya mbere ngo aje kuvyara, rero ngo reka kwidekesha ngo genda unywa amafanta. Hama turavuga ati none nta kuntu mwodusaba tubasaba mukaduha transfert. Uwo muganga yaturavye nk'akararirari, amaze kumwinjiza muri maternité banyakubahwa yaciye asiga amwugaraniye muri maternité. Uwo muntu yarabuze ikimutabara muri maternité, n'amaboko yapfuye amanitse amaboko hejuru. Uwo muganga yasize amwugaranye ngo agiye kosa ngo umwana, ashasaba nimero z'umugabo w'uyo mugore ngo kugira ngo araza kumutelefona ngo amubwire uko bimeze. Rero banyakubahwa bajejwe agateka kazina muntu, abamama mujejwe agateka k'abamama, turabasabye ko mwodutabariza. Ubu twebwe twugarije ibitaro vyo ngaha mu Ruziba, turi ngaha mu Ruziba nyene kuri CCD aha ku bitaro kwa Pegi. Turabasabye umukuru w'igihugu adufashe, turasabye ubushikiranganje kugira ngo baduhe n'uwacu ikiziga ntitwo. Iyo nkuru ni ndende, akamari karatera umuvyeyi kari ku majwi maremare, ariko twashatse kumwumva muri make uko kuba umuryango bari bababaye ku byari biheje gushikira umuryango wabo. Mbere kuri mwebwe Sylvain Habanabakize muri Semabu aho abagwayi bavugira mu Burundi, igihe mwumva iyo nkuru mwayakiriye gute muri make? Mu nkundire mbanze fate kano kanya mpoze imiryango yabuze kuko birababaje aho umuntu aba agiye kwibaruka agiye ku bitaro agiye kwibaruka ikibondo ariko akasiga ubuzima. Rero birababaje. Urwego rwavugiramo rasubiye guhoza imiryango yabuze biciye muri ubwo buryo. Rero twebwe ntitwatangaye cyane
muri semabu kuko twamaze ko tubasemerera tuvuga ko abaganga bamwe bamwe mbere abaganga gusa harimo n'abakozi bakora ku bitaro kwa muganga usanga bagifite ingendo igayitse, ingendo tutamenya icyo bagejeje ku bitaro ibyo bagejejwe mu kwakira abarwayi, aba bakira nabi bararagiriza bakibagira ibyo bagejejwe. Mwumvise umumama avuze ababaye, avuze ko umuganga yambwiye ko umuntu wiwe ariko aridekesha ariko arakina. Rero ni ibintu bibabaje cyane, twe twabyakiranye umubabaro agahinda mu gihe twamaze ko turasemerera kugira ngo barabe icokorwa, barabe ingingo zofatwa zibereye kugira ngo iyo ngeso iyo ngendo twebwe isanzwe ivuga ko igahitse yobanderanwa n'imizi muri kino gihugu, kugira ngo umurwayi arinze yitwa ibitaro burya abatwaye ubuzima bwiwe hajya. Rero twe twabyakira umubabaro, ni ikintu kibaje cyane muri sanzwe twarabaye rwose kubona umuntu yiteze ko agiye kwibaruka umuryango avuze impundu acasiga ubuzima. Ego murakoze cyane hama mushinga ntahe Harushimana, namwe mukora mu bijyanye no kwakira abavyeyi baje kwibaruka, iyi nkuru mwarayumvise nayo nyine mwayakire gute? Ego iyo nkuru je narayumvise ubwa mbere nk'iyo ndumviriza neza ijwi umuntu ariko arayikoresha canke umuntu ariko arayivuga. Hama kenshi iyo habaye ibintu nk'ivyo je abantu benshi barambaza namba nzi uwo muganga namba mushinga. Ego bandanya turakumva. Hama kenshi uriko urumviriza ivyo umurwayi kenshi ariko aravuga aba amerewe nabi by'ukuri, kandi birababaje gutakaza ubuzima bw'umuntu hama akabutakariza mu kibanza bwategerezwa gukiriramwo. Rero iyo uriko urumviriza mu kibanza c'umurwayi urumva ko aba ari umuntu ababaye cyane kandi yahungabanye. Hama iyo ariko aravuga arashiramwo gushikuza, kuko nka jewe numvise ngo yaciye amwugaranira mu cumba ngo no gupfa yapfuye adugije amaboko. Nca niyumvira mbega uwo muganga iyo barakoze ivyo bintu naho tworeka tukavuga ngo ntiyari umuganga, mbega hari umuntu yokora ibintu nk'ivyo akabikorera mu kibanza co kwa muganga? Nico ca mbere naciye niyumvira. Hama maze kubona itangazo ry'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu niho naciye numva ko by'ukuri umuntu yavuze audio yarashizemwo ibigumbagumba byinshi bivanye n'uko yari abuze umuntu, yarashizemwo akababaro kenshi kugira ngo atabaze, kandi by'ukuri birumvikana iyo uriko uratabaza utegerezwa gukoma induru cyane kugira ngo abaza gutabara bakumve. Hama kenshi nca ngerageza kuraba bivanye n'ibyo nanonosoye, mbega umuvyeyi kugira ngo atakaze ubuzima hoba hasimbwe iki muri bijya byose dukora kugira ngo umuvyeyi yakigwe neza, hama kugira ngo umuvyeyi ashigikirwe. Kenshi rero iyo numvise inkuru nk'izo icya mbere nihutira ni ukumenya uruhara rw'umuganga hamwe n'uruhara rw'umurwayi kugira ngo ico cago gishike kandi gishikire kwa muganga. Murakoze cyane. Reka kumbure akandi kabazo mbere ko tuja ku mirongo ya telefone n'abanywanyi bashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Ngarutse kuri semabu urwego abagwayi bavugiramwo, turumvise yuko mu ntango y'ikiganiro twavuze yuko ibitigiri vy'abitaba Imana vyagiye biragabanuka, buri mwaka bigenda bigabanuka. Ubushikiranganji n'aba mu nzego z'amagara y'abantu baragira uko bashoboye kose kugira ngo ivyo bitigiri bigabanuke. Ariko kuri mwebwe ni igiki kindi kigihari muri iki gihe kigituma ibintu nk'ivyo twumvise muri iyi minsi biba, aho umuvyeyi agenda kwibaruka? Twumvise umukenyezi avuga yuko bavuga yuko yaje ayidekesha. Kenshi birakunda kuvugwa yuko hakiriho abaforoma bakarira abavyeyi cane gose iyo bagiye kwibaruka, bavuga ayo majambo nyene yuko bidekesha. Ariko kuri mwebwe ni ikihe kintu kigihari gituma ibintu nk'ibi biba muri iyi minsi? Oriane, mu mpindure ndavuga gatonya ku byo aje gufata umuganga Augustin avuze ko ngo umurwayi ujya mu ntara umurwayi ariko iyo azitwumvise ahubwo yari umuntu ariko aramutabariza amaze kubona ibibaye umuntu yapfuye.
rero ikinyarwanda nayikosore uwo murwayi yarababaye yariko avuga ariko yitabariza oya ikiba cyari cyamaze kuba avuga ibibaye rero kuri icyo kibazo nacyo uvuze ego nibyo ibitigiri bigabanuka kandi mu Burundi gusa ni ku isi yose rero twe muri icyo twemeza ni uko kugeza ubu atagihugu na kimwe ku isi gifise ubusa umubyeyi ko ata mubyeyi ashobora kwitaba imana ariko aribaruka ku isi uravye usanga ibituma ari byinshi rero mu ntumbero nayo nshimire leta afurika no kwigora kuko uravye nk'uyu hari tuza kubona mu mwaka uko uriko urabibwirwa biba nk'inyuma y'imyaka 5 rero twizere ko mu mwaka w'2023 bishobora kutwereka ibindi hari byarakunze cyane twizere rero ikibazo mwari mumbaza ati mbega vyoba biva kuki rero ikintu ca mbere ico ni ibintu biba ivyo sagakoresha rumuri ubushanyi bwarashitse bwarabibonye ko uwo muntu ikintu byabaye umuntu yapfuye rero hari aho ubushikiranganji hari aho abaganga gusohora igituma mbega umuntu yishwe n'ingene nibwo twebwe icyo tuvuga ni uko habaye gusamara no kwahirwa nabi ko arajeje ku mata rero icyo bivuga ko ku byigwa twabigize muri semabu tubona ko abajeje kutwakira batazi ibyo bajejwe ntibazi ibyo bajejwe icyo ni icya mbere icya kabiri nta bihano baronka ari nacyo bituma uno munsi babikora ibyo bakazisubira kuko usanga kenshi babita ku bagwayi kuko aho bica biza no kwerekana iyo igihe bariko baragira amatohoza ama-ankete bariko baragira twebwe turakumirwa ntitujamwo ni nka kumwe twavuga ati uribwe n'inzoka iyi ugaca witwara ku bundi bwoko bw'inzoka rero ico gihe ibiza kuva mu matohoza bica vyumvikana iyo biza kuja twe ntacyo bidufasha tweza gutumira neza kuko wambona aza kwemeza umuntu icatumye ahitanwa n'iki canke kiriya kiza gukingira abaganga ariko kuri kuja ku mugaragaro rero mu ncamake novuga ko ibyo biva ku kutamenya ibyo bajejwe bajya abantu batwakira kwa muganga icya kabiri ni uko atabihano bitegekanijwe by'umuganga byagaragaye ko akimugwaye neza agahongera ingorane canke akasiga ubuzima nk'uko tubyumva murakoze hanyuma mpindukire ku mushinga ntahe Harushimana mwebwe mujejwe kwakira abo bagwayi abasaje femme turazi ko baza kunganira abaganga baba basanzwe bahari none abasaje femme bakorera mu bihe bisata ku mavuriro kugira ngo ibintu nk'ibi ntibibe mu gihe muba mwaje nk'abitanga mukorera mu bihe bisata byo gufasha abagwayi iyo umurwayi atwituye nk'umusaje femme ndavuga iyo uriko uraraba ibi bintu bishika mu maternite atandukanye mwabivuze byinshi by'amajambo ibyo gukubagurwa kw'abakenyezi baba baje kwibaruka kenshi ikibazo cya mbere nama nibaza ni mbega aba baganga bavugwa kwaka kabi boba aribyo banonosoye kuko nicyo kibazo gikomeye cyo kwibaza arahejeje kubivuga cyane kuri uyu muntu aho avuze ati ntaco twizeye kuri amatohoza twovuga ariko arakorwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mugabo nibaza ko ku bwanje twocizera kugira ngo tumenye ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukomeye kandi buriko buragikorerako kugira ngo ibi bintu bituze by'ukuri uriko uraraba impande zitandukanye zerekeye kwakira abantu mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu barahana kuko ndaza abaganga benshi bakuwe nk'aho Bujumbura batungikwa ruguru hari abaganga benshi bahanwe kubera ko ibikorwa bibi bakoze mu mavuriro baba bariko barakoreramo hariho n'abirukanwe rero kimwe novuga nk'abasaje femme ni mbega ikibazo twokwibariza hamwe twese abariko baratwumviriza na twebwe turi ngaha aba bantu bakigwa nabi aba bantu babakira nabi boba aribyo banonosoye mu kugarukira amagara y'ababyeyi n'ibibondo boba banonosoye kwitaho amagara y'ababyeyi n'ibibondo kugira ngo ibyo nonosoye bace baza kubikora nabi nicyo kibazo jewe mfise ahanini kandi ariko ndagerageza kurondera inyishu ndazitora mfatiye ku biharuro biri mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu abasaje femme badashika 300 nibo bari ku kazi mu gihugu cose
abasashi fame bashika 1,200 baricaye muhira bari mu bindi bikorwa. Rero nibaza ko nk'abasashi fame igikorwa cyo kwakira abakenyezi, igikorwa cyo kwitaho ababyeyi baje kwibaruka, ibo bariko baragikora ahanini uri kuraraba mu bitaro bitandukanye kuko ntibakwiye hose. Murakoze cyane reka rero duhindukire Eliane gatonya ego reka mbanze nk'ijambo umunywanyi w'ijwi rya Amerika hama kumbure uraza kugira ico ushikirije byongereje kumbure na kimwe mu bibazo abanywanyi baba bashikirije. Reka mpere ku witwa Ahmed ku murongo wa telefone. Turi kumwe muraho Eliane Itangishaka. Amahoro turabasuhuza, turi hano mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo, umurenge wa Buyoga. iyo ndebye ngaho mu Burundi, ese ikibazo cyaba gituruka mu kuba wenda hari nk'abaganga bakenya? Kuko urebye ikintu cyitwa monopoli ni ikintu gituma abantu birara bitewe n'uko haba nta competition ihari, cyangwa se ukibaza ese umuntu yigira kwiga kwe cyangwa se yabonye impamyabushobozi yo kwita ku babyeyi, ugasanga ababyeyi bamupfira mu maboko. Ese hagakwiye kwigishwa abo baganga bakazamura icyo nakwita nk'ubumuntu, bakagira ubumuntu muri bo. Iyo babona umubyeyi ari kubabara, ese bo ntabwo baba bumva ko nabo byababaho? Birakwiye ko umuntu yumva ko ikintu yifurije mugenzi we nawe gishobora kumubaho. Ikintu wenda nkongera nkibaza uti ese abaganga urebye mu kinyarwanda baravuga ngo agahimbaza umusyi kabonekera mu ngasire. Ese abo baganga bo bitawe ko kutitabwaho k'umuntu bishobora gutuma adakora ibintu nk'uko yagakwiye kubikora, bishingiye wenda mu kuba atitaweho mu buryo bw'umushahara cyangwa se atitaweho mu buryo bw'imibereho. Ese abo baganga baba baraganirijwe? Usanga hari n'igihe umuntu aba afite ikibazo cya psychology, yifitiye ikibazo cyo mu mutwe, ugasanga yagiye nko kuvura abantu kandi nawe ubwe yifitiye nk'ikibazo, cyangwa ugasanga wenda ntiyabashije kuronka urubyaro, ugasanga we agiye muri segiteri yo kubyaza ababyeyi, kuko kubera ko atabashije kubona uwo mugisha bishobora gutuma kumutera kuba atakwita neza ku bantu, kuko yabona nk'umuntu ari kuribwa akavuga ati wenda nibyo ari kwigira, ugasanga ntabwo ari kubyakira nk'aho wenda nawe byamubaho. murakoze cyane. Reka mpindugire nongere nakire na wundi munywanyi Jean Mugisha ku murongo. Turi kumwe Jean Mugisha? Mwiriwe neza, ameze neza? Yego turashima. Namwe? Natwe turashima twese aho turi. Muherereye he? Muherereye mu gihugu cya Zambia, Muganda, Umurundi. Yego Zambia. Yego ikibazo cyangwa icyiyumviro? Jewe nasa n'icyiyumviro nkongera nkagira n'ikibazo. Nagomba icyo n'ubaza aba batumirwa basa n'umvise bamavuga ati hariho ibibazo bimaze igihe bishika muri iyi minsi ku bitaro bimwe bimwe byo ngaha byerekana yuko ari aka karere kegereye igisagara cya Bujumbura, ariko ibibazo biriko birabonekamo. Muga nkaca nibaza nti mbe ibibazo biboneka hegereye igisagara abantu bamaze kuko uravye Burundi abantu bari bo mu cyaro nabo mu gisagara n'abantu batandukanye, usanga ari abantu bo mu gisagara baramaze kumenya kuvuga, akamenya icyari, akamenya itagenewe n'icyo amategeko amurekuriye. Ariko abantu ba ruguru bo hariya mu cyaro ni umuntu abona n'ikintu kaca kaba akamizwe n'ingoma gahora gatinya muganga. Izi ngorane ziriko zirashika ngaha hariya mu gihugu hagati ho bimaze gushika ku rugero rubu. Ikindi nacyo numvise avuga ati ubushikiranganji bw'amagara y'abantu barahana, bati bagakura nk'umuntu ugasanga bamwungurira mu kenkayi Bujumbura bamutwaye ruguru mu mituma. Nagomba nce mbaza aho nyene, mbe aho ruguru baba bawutwaye ni mu bikoko canke ni mu bantu? Ico cerekana iryo kosa ryoba ryarabereye aho mu gisagara, ko ruguru icobandanya ni giki? Baba bashikaye bagakurikirana iryo muntu ko yigendeje neza, kuko bokura umuntu yakoze ikosa ku muntu amagara y'umuntu asa n'ay'uwundi. Sinumva ko umuntu yagira wera operasiyo n'abo umuntu Bujumbura ukaca umutwara imakamba.
kandi icyo kibazo je nsanzwe mvuka mu ntara y'Amakamba negereye hafi y'amahopitali amwamwe ndamaze kuvuga ngo nizi kuvuga nda mahopitali amwamwe twegeranye turamaze kubona umuntu wamukuye kuri hopitali bamutwaye ku yindi nta kintu gikurikiye nta barazi icyatumye iryo kosa ariyo mugabo ku umuntu bamushize ku yundi ibintu siyumvira ikindi nacyo agize kuvuga yakivuze ku kijyanye n'imibereho y'abantu ibanga ry'ubuganga ni ibanga rikomeye abagiye kwitaho ubuzima bw'umuntu nikahabwa ni ikintu baba bakwiye gukurikirana umuntu mu mibereho yiwe bakabona ubushobozi afite n'ubumenyi afite n'iryo banga bakaraba buri bagakurikirana ati mu mibereho yiwe twese ntaza ku kazi afite ikibazo mu rugo ntaza ku kazi afite ikibazo mu mutwe ariko umuntu agiye ku kazi aca yicara ngo ni muganga ikosa riraba ejo riraba hirya y'ejo bamwunguruza rero ndetse n'akarorero hopitali yo mu ntara y'Amakamba bagiriye operasiyo umumama sezariyene bibagirira ikintu mu nda mugabo bamaze kureba basanga umuntu bibagiye n'icyo kintu ebyo rero yarabaye barabibona barakosora mugo uwo muntu navuga ati ese umuntu ko habaye ikindi kosa ikintu cyatumye bibaniriye umuntu yabandanije akazi abandanya aho nyene ugacara ukaza wumva ngo barahanyura mutwe ku bindi bitaro ese babatwaye mu bikoko cyane mu bantu yego nicyo kibazo nibwira ko bogerageza bagakurikirana neza abaganga habaye ikosa nimba ari ubumenyi buke agakarihizwa agasubira akaronsa ubwo bumenyi hama akamubwira n'amateka bakabona ko ubwo bumenyi icyo yageneye ubwo bumenyi yarose bukwiye yuko asubira ku kazi apana ko bakura umuntu ahantu bakamutwara ahandi ego abatumire bacu bombi babiri banagarutse kuri ico cuko kumbure hamwe badahanwa ahandi nibahanwe mu buryo bubereye nk'uko bivuze kumukura hamwe umushira ahandi kumbure ntikiba ari gihano koko reka ngaruke ku batumire rero kumbure bishure ku vyumviro n'ibibazo vyanyu mushinga ntahe habana bakize wogira wongere kuco mushinga ntahe Harushimana yaragira avuge wongere kumbure wishyura ikibazo cya Ahmed yavuze ati mbega n'abaganga bake wavuze mu ntango y'uko kumbure badafise ubumenyi mbega hoba nuko boba ari bakenya ijambo ni rwawe murakoze mugomba nshimire abari kubadukurikirana basa n'abatera ibyumviro kandi byiza gwageze kubareka mbanze vuga ibyo muganga ariko aravuga mbanze ndanamushimire hari urundi rugohe atuvuniye ko twebwe mbyo nari navuze tubona ko biba bitera bijya hari ikindi kintu cy'uko twakirwa n'abadafite ubumenyi bukwiye icaje ukivuga aratuvuniye akagohe kandi n'ikintu gikomeye cyane burya amagara y'abantu zagukinisha urabona ko twakirwa ababyeyi baza kwibaruka bakibaruka bafite ubumenyi icyo n'ikindi kintu atubariye gikomeye cyane umuntu yokorera ko hama ngerageje kuvuga ku byo Jean Mugisha avuze ni ukuri ndamushimiye cyane burya igihe nasaba ijambo nicyo nashaka kuvuga nagomba ngiyogise ko ivyo bihano bidakwiye twe twagumye dusaba dutakamba tuvuga ati harakwiye mu gitabo mpanabyaha cyo mu code penal ko ivyo vyaha vyoshigwamwo kuko umuntu atumye akoze umuntu nabi amwakiriye nabi ugasanga agize ingorane z'ubumuga canke hasize ubuzima ntiwoca umukura ku bitaro byo ngahe Bujumbura ngo tumutwara mu bitaro byo mu Rugo yavuze neza mbe umutwaye mu bikoko umutwaye mu mabuye mugiye ugandagura abandi bantu rero ibyo bintu ntibereye twe tubona ko nk'abantu babwiye abagwayi iyo abagwayi babwiramo ko hari hakwiye kuba itegeko rihana umuganga bibonetse ko yacu umugwayi nabi gatako ubuzima bwe bugasinzikira rero nagoma ashikije cyumviro ca Mugisha Jean ari muri Zambia ndamushikije cyane rwose ikindi naco novuga nuko ibihano bidakwiye hari hakwiye kuba kaba nk'igihano ikaba muri code penale kuko umuntu atumye umuntu ari kimuga canke agapfa kimwe no gushora mitasiyo gikeneye cyo gihano kiri kwisi ego umushinga nawe Harushimana namwe mubona ibihano vyoba nk'ibihe mwoba mwaramaze kubishikiriza abajejwe amagara y'abantu kugira ngo urwego mukoreramwo rushobore kuba rufise amategeko arugenga kandi amategeko n'abandi baganga mukorana bagendera ko iyo guhanwa iyo habaye ibintu nk'ivyo twumvise
yego murakoze cyane, reka nshimire abahejeje gutanga ibyiyumviro, nshimire na mugenzi wanje. Mfite ibintu nka bitatu ngira mvuge ko ku bintu byose numvise. Ubwa mbere ni uko igisata cy'abasaje fame cyitwa iki gisata cy'umwuga wo kwakira abakenyezi no kubakurikirana mu Burundi kimaze imyaka 10. Uyu mwaka w'ibihumbi 2022 twahimbaza imyaka 10 uyu mwuga uhari uri kurakora, ariko kugeza iyi saha nta rwego dufise icyo twitwa ordre de sage femme. Urugwego rero nibwo rero ruba ruriho kugira ngo ruhane hama ruhanure abasaje femme baba bariko barakora nabi. Urugwego rero rurakomeye mu gihe rero leta ntaguciriyemwo mushinga ntayo Augustin, ntaguciriyemwo ubwo rwego rukwiye gushingwa n'abandi, na leta canke na mwebwe nyene? Urwego rushigwaho n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, ni urwego wanashaka ruca mu mashinga amateka rukemezwa hama bigasinywa n'umukuru w'igihugu. Ni urwego rwitwa ordre de sage femme, ifasha cyane kuri ico gikorwa cyo guhana no guhanura no gukurikirana umwuga wa sage femme. Rero iyo urwo rwego ruhari, burya guhana n'amategeko bijyanye biba birimwo, kandi iyo rukora neza nta myidogo isubira kuza iva mu bagwayi cyangwa mu batwitura. Ikibazo rero je nagumye nibaza ni kumenya neza namba aba bakira nabi abakenyezi ari abasaje femme. Ico ni ca mbere. Hama ica kabiri ni kucerekeye ngo ubumenyi buke canke uwo mutima wo kutakira abasaje, wo kutakira neza abakenyezi. Jewe ubwanje by'ukuri nja mu manama menshi y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Inama zose novuga amaseminere yose, amateriye yose, hama harimwo chapitre ivuga ku byerekeye kwakira neza abagwayi. Accueil des patients yamirimwo inama yose. Ikintu cyose ubushikiranganji bw'amagara y'abantu baba bariko burakoresha abitwa abavuzi ku nzego zitandukanye, aho maze kuja hose jewe nama numva bavuga kucerekeye kwakira neza abatwitura. Ahubwo je nashaka tureke gufatira hamwe abavuzi bose, habeho gukura ico nitwa bavuga ngo ibingira mu ntama, batandukanye abavuzi bakira neza abagwayi n'abavuzi bakira nabi abagwayi, hanyuma hakamenyekana. Wanashaka hari ikintu nagomba kuvuga, ku mavuriro yose hariho agasanduku k'ivyiyumviro, sinzi ko bakazi. Karakora baratwakira, arafite agasanduku k'ivyiyumviro. Sinzi ko abatwitura bazi ko ushobora kwandika umuganga yari muri biro ibi n'ibi, yanyakiriye nabi, yagize ibi n'ibi n'ibi, ukandika ku rupapuro hama ugatwara muri kariya gasanduku k'ivyiyumviro ugashiramwo. Ibitaro birakorana bikakugurura, hama bigakuramwo ivyiyumviro ababitura baba bashizemwo. Hamwe kajya gasanduku kokora neza, bagashiramwo ivyiyumviro vy'ingene bakiriwe n'ibintu bitandukanye vyohinduka kuri iryo vuriro. By'ukuri hari icyohinduka mu Burundi. Hama ku bumenyi nagarutse mvuga ati nibarabe neza ko amamaternite yose hoba harimwo n'imiburiburi abasaje femme 3. Kuri icyo gihe ibintu byo kwakirwa bica bihinduka. Wakoze cyane. Ego reka mbandanye ku mirongo. Ego munkundiye nagomba mbire Augustin ko twebwe atacu twakiriza ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, ati ko tuvuga abantu ku bitaro. Aha murabona ko n'umukenyezi yatatse ubushikiranganji ati umukuru w'igihugu, umushikiranganji. Twebwe rero ibyo ariko aravuga ngo bya ordre de sage femme, turafise ordre de médecine mu Burundi, turafise ordre de pharmacie, nubwo twamaze ko turidoga ko hari utunenge. Iyo ordre naho izohaja, mbega uwo muntu azohanwa nande? Mbega hari uwimena igihugu? Nicyo twese twibaza rero twebwe. Rero nagomba namubwire ko yaba mu bamedecin ordre de médecine iriho, mugabo nta mwumva ko hari imyidogo iyi n'iriya. Ico hari n'udusanduku avuze, utwo dusanduku mbega tuza kugurwa nande? Ubona yaba imfunguruzo zobitswe muri perezidansi, yaba imfunguruzo
zobitswe mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu. Ntibize kuboneka ko twe dushiramo udusandugu wa muganga nyene tugira icyo turega akaba yaduca yugurura no wumva azokwimena igihute nayo makengaro dufise. Gusa nashaka ahanse nk'uvuga twebwe ntacyo twagize guca ahubwo tubona gushimira kugaragaje kwaba ntaho izo nama nanjye nama nazigiyemo bakavuga ati mwakiyemeza ubucanganji burabahimiriza mugabo amaze gushika hariya rero kuri tere aho bakorera ibindi ari naco bituma twe tuvuga tuti nihabe itegeko rihana uwo muntu mbere n'ibyaba ngombwa tuje muri sentare haba amatohoza nk'ibindi byaha nibabona ko yagize ingorane kubera kwakirwa nabi ntibije kwa muganga ariko ubutungane ufata ijambo. Ego ni ikintu ciza nk'uko umwunganiye iciyumviro c'uko hariho agasandugu ni intango y'ingingo ziba zafashwe kugira ngo uwo murwayi ashobore kuronka havugira, ariko nawe uvuze ati ego yaba bikora neza, nawe nyene yabivuze ati yaba ako gasandugu gakora neza kugira ngo gashobore kurangura ico kajejwe, ndakeka ko ibintu vyogenda neza. Reka tubandanye ku banywanyi b'ijwi rya Amerika nabo nyene bari ku mirongo ya telefone. Dufise Bizige Atanaze. Bizige turi kumwe? Alo Bizige Atanaze, uratwumva? Harimwo akaruru muri telefone ya Bizige Atanaze, ndumva kumbure atari hafi, turaza kumugaruka ko mu kanya kari imbere. Ego ariko reka tubandanye kumbure n'abatumire bacu. Ngaruke ku mushinga nahe Augustin, nk'uko muvyumvise hariho inzira nyinshi zishobora gukorwa kugira ngo umugwayi ashobore gutunganirwa. None mu basage femme ico mubona kumbure kiba kibuze? Twumvise yuko abaganga bashobora kuba ari bake, hari bashobora kuba badafise inyigisho zikwiye. Iyo muriko murakorera ku bitaro hoba hariho zimwe mu ngingo zaje kugira ngo zimwunganire uyu muganga, uyu muforoma abajejwe kwitaho abantu, kugira ngo babandanye baronka inyigisho, haba ari buri ndwi buri kwezi. Hari inyigisho mubona zitangwa kugira ngo ico gisata co kwakira abantu neza gishobore gutera imbere? Murakoze cyane, by'ukuri nabivuze. Ibyo kwakira abarwayi, ibyo gukurikirana abarwayi, ibyo kubakira neza no kubitaho, nta kindi tumara imyaka turiko turiga, nico nyene. Wanashaka hari naho batubwira ati intumbero yawe yo kwambara bluze canke yo kuja kwa muganga niyo kugabaniriza ububabare ukwituye aja babaye. Nuko waje ari kararira ataha ari karatwenga, nuko waje nyene yihebuye akuva imbere avuga ati ndagarukanye ivyizigiro. Abigisha bose batwigishije barabisubiyemwo, amanama yose, ikintu cyose dukora igihe cyose, mu burere bw'ubuvuzi, mu ntara z'ubuvuzi, ku rwego rw'ubushikiranganji, aho bashitse hose, ikintu ca mbere baherako ni uko ikintu ca mbere umurwayi niwe centre d'intérêt. Umurwayi niwe atuma tubyuka mu gatondo tukarara tugataha. Ni umurwayi ubuzima bwacu natwe twovuga ngo buhagazeko. Rero kumva ko hari umwe muri twebwe aca avamwo akarenga kuri za mpanuro zose turiga turaronka, kumva ko hari umwe muri twebwe aca avamwo agakora amahano, hanyuma bigaca bitwitirirwa twese, nibyo je ntashigikiye. Ndashimiye cyane mugenzanje yavuze ati habeho itegeko. By'ukuri mu Burundi hasanzwe hariho wanashaka n'itegeko mpanavyaha, mugabo hamwe hobaho itegeko tuvuga ngo hariho medicine legale, aho habaho abavoka, aho habaho kwicarira ikibazo cyabaye bakaraba uwakoze amakosa. Wanashaka n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu itangazo bwasohoye kijya gihe mu rugira byaravuze ati hagiye kwigwa neza uruhara rw'umwe kuva umurwayi agishika gushika yitaba Imana, kugira ngo hahanwe uwabikoze, hahanwe uwo muntu yoba yateje iryo sanganya canke urwo rupfu. Kuri ico ndagishigikiye cyane, kandi ubushikiranganji reka tubisabe bugikorereko kugira ngo
abaganga twese ntitwambare ikeyi kubera umuntu umwe atumviye ibyo yize cyangwa atashyize mu ngiro ubumenyi yahawe n'igihugu cyamwibarutse. murakoze. Ego ku murongo wa telefone ndabwiwe ko Bizige Atanazi yagarutse ku murongo. Amahoro neza Atanazi. amahoro hirya Amerika. Ego iduga ku ijambo. Nibyo ibyo muganga asobanura uba wumva ari byiza kandi n'ingamba bafata ukumva ko ni ingamba nziza, ariko wajya kuri tele ugasanga ibyo batubwira binyuranye n'ibiba bihari. Aho abarwayi ni n'ibigaragara ubona ko bafite ikibazo cy'ababitaho. twe ahubwo twakwibaza se ni ubuke bw'abaganga cyangwa se ni ugutanga serivisi nabi, bityo bigatuma abantu batakaza ubuzima bwabo mu gihe bagiye bakeneye ko abaganga babafasha kugira ngo ubwo ayo magara yabo bayagarure ku isi y'abazima. Rero nkaba nsanga ibyo batubwira biba bitandukanye cyane cyane. Yego nibyo harimo abakora neza tugomba gushimira, ariko hariho n'abakora nabi ukagira ngo bo ntabwo baremwe cyangwa se bo nta magara bafite. Rero birakwiye ko habaho nko kuba umuntu wese wakora nabi kandi yari ashoboye gukora neza, hajya habaho ibihano bikomeye byajya bimufatirwa, cyane cyane nk'uba wagaragaje uburangare umurwayi akahasiga ubuzima, diporome ye bakaba bayifata bakaba bayimwaka cyangwa bakamuha ibihano bijyanye mu rwego rw'akazi, akaba yamara nk'imyaka nk'itanu atongeye kuvura. Ni icyo gitekerezo njye nari mfite kuri iyo ngingo. Urakoze cyane Bizige ati ibihano bikwiye gukomera, hama na za diplome nazo nyene zikaja mu kaga kugira ngo bamenye yuko amagara y'abantu ari ikintu ari amazi aseseka ntibayobore. Eko tubandanye muri Kenya, turafise Nindabira murantunga Nindabira Ferdinand, turi kumwe ku murongo. Ferdinand, amahoro Ferdinand, muratwumva? Ferdinand, amahoro neza. Uraho urakomeye? Ikibazo cyangwa icyumviro ku buryo abantu bakigwa mu mavuriro rimwe na rimwe bigashika bakitaba Imana cyangwa abana babo, ubivuga ku iki? Ferdinand numva umengo ari muri twinshi, turamugaruka ko kumbure mu kanya kari imbere. Ngaruke ku batumire bacu. Umushinga ntahe habana bakize muri Semabu, twumvise umushinga ntahe Augustin, muganga Augustin Harushimana avuga yuko kumbure reka turindira amatohoza ashobora gukorwa n'ubushikiranganji. Mwebwe nk'abavugira abagwayi twaranavyumvise ubushikiranganji buriko burakora amatohoza cyane cyane kuri ivyo vyabaye mu Ruziba. Murayizeye ko agiye kuzosohoka vuba n'ikizoyavamwo nuko hazogira igihindutse? Mwe muvyumvira kwiki? Twebwe nk'uko nabivuze turafitiye icyizere abakozi b'ubushikiranganji, mbere no mu bijya bitaro bitandukanye turazi ko hariho abantu bazi ko ejo n'abazokukuruka bavugwe. Ibi tuko turavuga, two turasenera dusaba ko tuko turabavugira n'abundi. Rero reka twindire, ariko amakenga yo ntiyobura kuko twe muri Semakaye twasabye ko urwego rw'abagwayi rwojamwo kugira ngo rube ijisho by'ukuri. Mbe nanasabye ko woba umugwi wigenga ugizwe n'abantu kugira ngo bene umuryango bagire icyizere ko ibizova mu byari byiza. Rero turafite icyizere ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nibukore, ariko amakenga yo ari umwibutsa naciye mvuga ati ari bavuze ko bigoye burya gukomorwa n'inzo kukitwara ku yindi yitwa gutya. Rero kwa kintu kigoye, ariko ngaho icyo navuga turafitiye icyizere y'abantu kuko je nama ndi mu manama kenshi
aho mbere mbabara no kubabara urabye uburyo leta ishyiramo ibahimiriza ati bakiye abarwayi neza, ariko ku mavuriro ugasanga abayobozi b'ibitaro bariko batanga ibihano bigadushimisha n'ibyumba by'amitaje disiplinere n'ukungaje hasi nacyo biriko biradufasha mu gihe umuntu aba abaye ikimuga canke akasiga ubuzima. Rero reka twirindire umukore ariko bazabishyire ku mugaragaro bwa rundi bose bamwicaguyemo. Ndaza kugaruka kuri mwebwe mushinga nawe Harushimana ku bijyanye cyane cyane kumbure kuba bononera hoba hari bitegwa n'imico itarahinduka, kuko nsubije amaso inyuma ndibuka n'umuvyeyi wanje yaratubwira yuko kwa muganga koko hariho abantu imico idahinduka yo gukarira abagwayi. turakigaruka ko mu kanya. Reka nakire Adolphe bigira umuremyi Adolphe, amahoro neza. amahoro cyane. muraho murakomeye? murakomeye rwose. ikibazo canke icyumviro ku batumira? jewe mfise intererano w'ivyo bintu ndavye cyane cyane ingene abaganga na cyane cyane abaganga bo muri leta bitwara. Alo? Ego, turakumva. Ndavye ingene abaganga na cyane cyane abaganga bo muri leta bitwara ni ibintu bisuzuguritse cyane rwose. Ivyo wunyurokeka ko biva kuki Gadolphe? Ivyo je ikintu mbona bivako nta swivi ihari. Je ndibaza ko nta swivi ihari kandi nta ihari uko yaba baswiva neza uko gusamara ntikuba kuhari, kuko je ndavye neza na neza je ndavyibuka ari bitaro bimwe twigize kujamwo aho i Bujumbura, tujamwo kandi tujanye umwana wo kwa Grafere. C'était dimanche, icyo gihe navuye mbabaye rwose cyane. Hari dimanche twinjira muri Rijase witere. Mugabo twagiye kuhava vere twagiye kuhava saa sita z'ijoro. Umuntu ari muri Rijase ngo bariko baramwakira. Icyo kintu cyarambabaje rwose, kandi ugiye kuraba nk'abaganga bari muri ibyo bitaro baba baruta n'abarwayi baba bahari. Mu ukaraba ukabona nta kwiga ihari. Ubona ko habaye ukwifyenura cyangwa kutagira ibikoresho cyangwa kutagira ubumenyi byaba ari biki byariko byaba ayo masaha yose? Ibikoresho no kutagira ubumenyi, ahubwo ni ukwikwegura, ni ukuvuga ntibafite umuntu abahimiriza. Icyo nicyo bivako, yaba uruvuga nk'abo muri leta baguma bakurikirana ko baba babahaye akazi, ibikorwa bikorwa neza rwose, ugasanga biriko bigenda neza. Urakoze cyane Adolphe. Ego. Reka namwebwe murakoze cyane. Ego. Reka tubandanye twakire Kwihangana Jean d'Amour. Kwihangana Jean d'Amour, amahoro neza. Amahoro. Muraho urakomeye? Muraho neza. Ego. Ndi mu Rwanda. Kuri ibyo bintu rero by'ubuvuzi ubundi nta mu Rwanda bibaho cyane cyane, wenda si mu Burundi gusa, kandi si no mu Rwanda si no Burundi gusa, nkeka ko ari mu bihugu byinshi, kuko cyane cyane mu Rwanda njyewe ndatanga ubuhamya ku byambayeho. Nigeze kujyana umurwayi wanjye, yari umudamu wanjye agiye kubyara, kujya mu ivuriro rya Masaka, Kicukiro Masaka. Baratwakira, ariko nyuma yaho serivisi zaho zidatinda, ugasanga umubyeyi wabyaye akenera isuku, ariko bakakuba bakugenera isuku ngo uraza kuyikora iki gihe, uraza gukora saa moya, mbese ugasanga uburyo icyo umuntu aba yateguye avuga ati wenda ndaza kumwitaho mu buryo wenda bukwiye, ugasanga ntabwo ariko bikwiye, kandi nabwo abakozi baho ni bakeya. Ikindi muri bino bigo bisanzwe, amasantere de sante, usanga abaganga rwose ushobora kujya nko ku ivuriro ukaba wahamara umunsi wose utavuga cyangwa utavuga, cyane cyane ku masantere de sante. ari nayo mpamvu burya bane bantu wenda tuvuga twebwe rubanda rugufi tutabasha kujya mu mavuriro prive usanga ubuvuzi tubona by'ukuri ntabwo buba bukwiye,
nubwo twita ngo twishyura za mituweli de sante, ariko usanga n'ubundi imiti n'ubundi bagutegeka kujya kuyigura kuri centre de sante, I mean ku bitaro cyangwa se ahandi hantu. Numva ngaho amasaka ngewe njyana y'umurwayi wanjye banyandikiye umuti barangije banandangira farumasi aho uri hanze. Nyuma yaho ngenza kumva ko umuntu yaratubwiye rero iyi farumasi ni iya bamwe muri bariya baganga bahariye. Bivuga ngo hari imiti bimana bakayijyana muri ibyo biti. Rero niko mbiteka, ntabwo nabihamya, ariko kurikiza wenda amakuru icyo gihe twavanye, umuntu akwandikira umuti akanakurangira ahantu ugurirwa, ugasanga iyo farumasi ni iya bamwe muri abo baganga bo muri ibyo bitaro, cyangwa se ni iya bamwe mu bantu bafite imigabane muri ibyo bitaro cyangwa se ahandi hantu. Ugasanga rero icyo kintu kirazitira cyane serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda cyangwa se n'ahandi hantu. Ego serivisi y'ubuvuzi nk'uko bivuze ku isi yose iba rimwe na rimwe harimo utunenge nk'uko bivuze. N'umwe mu banywanyi yigeze kubishikiriza avuga ati hari umuntu yasizemwo icuma mu nda cyangwa igikoresho mu nda. No ngaha muri Amerika biravugwa, hariho igihe abaganga bakora amakosa ugasanga umurwayi bamusizemo ikintu bariko baramubaga. Birashika, ni ku isi yose. Usanga bano bantu babita ngo bano bantu bimenyereza umwuga stagiaire, ubundi bakaba bakora stage ariko bari kumwe n'umuntu ubizobereyemo. Ariko hari ukuntu bagenda bakizera umustajeri, wumva nimba bagitangira gukora ibintu ku buryo ashobora kugenda agakora stajari, yamara gukora stajari akibagirwa n'ibyo bintu. Ntabwo twamuvera kuko we nibwo baba bakitangira, ahubwo twavera ba bantu baba basize kuri tere ntibanabakurikirane. Ikindi ugasanga hari abantu wenda basanzemo gutyo, ugasanga ni uburangare bw'ibitaro cyangwa se uburangare bw'abaganga, kandi ugasanga nta n'ikindi kintu baza kumufasha. Kuko tujya twumva ubuhamya bwinshi bw'abantu bajya mu bitaro za Kanombe, za CHUK, za Faisal, ugasanga bafite ibyo bibazo n'ubundi, ariko ikibazo kikaba cyaragaragaye, ariko n'ubundi kumufasha bikaba bidashoboka cyangwa se bari gutinda kumufasha. Ego urakoze cyane. Numva natanga solution wenda nasoza, kuko leta cyangwa se za guverinoma zacu yaba hano muri East Africa cyane cyane yo nibanda, kuko niyo nakunze kubambira, numva bashyira imbaraga cyane cyane mu bantu bitwa ko ari abastajeri, bakabaha ubumenyi bukwiye. Ikindi bakababa hafi, ntibabatererane ngo bavuge ngo umustajeri tumuhaye ikintu ngo bamwizere. Ugiye kubaga umuntu n'ubuzima agiye ari gukina n'ubuzima bw'abantu. Rero leta nigerageze yite cyane kuri abo bantu, natanga ibisubizo n'iyo miti iyitange ku buryo bwiza, kuko tujya twumva hari imiti iborera mu mavuriro ahantu runaka cyangwa se mu mafarumasi y'uturere, ugasanga aho kugira ngo bafate imiti bayihe abaturage, bari kugenda bagafata imiti ikagenda ikaborera iyo ngiyo igapfa bakajya kumenya. Rero numva leta yagerageza gushyiramo imbaraga muri ibyo bintu, igakurikirana ikintu ku kindi, uko bakurikirana ibya ruswa, uko bakurikirana izindi nzego zitandukanye, bakurikirana izi gahunda z'ubuvuzi, kuko mu Rwanda ubundi abarimu abaganga nibo base y'ubuzima bw'igihugu ubundi. Ego urakoze cyane. Ego Adolphe yavuze ku bijyanye na suivi, gukurikirana abaganga no kugira ngo bakore neza. Nawe uravuze icyerekeye suivi nawe, kandi waragaruye n'ikibazo cyerekeye amanyanga ashobora kuba akorwa mu bijyanye n'imiti. Kumbure abatumire bacu baza kugira icyo bakivuze ko. Reka mbanze nje kundi munywanyi. Nyandwi Abdul Umid, amahoro. Halo Nyandwi uratwumva? Nyandwi Abdul na Nyandwi Abdul kumbure ashobora kuba yasamaye gato canke telefone itarekera mukundira ngaruke ku batumire. Mushinga naye Arushimana muganga, twumvise benshi abanywanyi bariko barashimika kuri suivi, bariko barashimika ku kintu kijanye no kugira ngo abafasha abantu iyo baje kwa muganga bakurikiranwe, bigishe, bahabwe inyigisho zikwiye kandi bakurikiranwe mu byo bakora akazi kabo ka misi yose. Nari nagaruye ikibazo c'imico kama mu gihugu, bamwe bavuze kuko kwifyenura, uko kudafata ibintu, kudafata amagara y'umuntu nk'ikintu gikomeye cyane. Kumbure mwebwe mubona mu byo mugerageza gukemura canke kigihaze kigifise uburemere mu bikorwa byanyu, ni guhindura ingendo z'abantu
turiko turumva zisa n'izikiriko zirabangamira amagara y'abantu? murakoze cyane. ahejeje kuvuga icyo kintu cy'abasajeri nca nibuka intambamyi mu ntambamyi zimwe dufite muri iki gisata cya sage-femme ni ukutiga ibintu bimwe. burya mu Burundi turafite ikibazo cyitwa kirisite de cour, aho uwize Mwaro n'uwize muri ENSP n'uwize kuri Hope n'uwize ku yindi universite bahuriye muri maternite imwe usanga batariko barakora ibintu kumwe kandi bitwa ngo bize ibintu bisa. iki kintu kirakomeye cyane kuko mu Burundi mu myaka iheze twari dufite amayuniversite indwi yigisha uyu mwuga wa sage-femme. uno munsi dusigaranye amayuniversite 4, atari uko bugaye, atari uko leta yavuze ngo icyo gisata ntigikwiye kubaho, ahubwo jewe mbajije amayuniversite atandukanye bavuze ko abaza muri icyo gisata cyo kwakira abakenyezi no kunonosora ibijyanye no kwakira abakenyezi ntibacitura ayo mashure, bica bituma icyo gisata gisa n'igihagaze gatoyi kugeza baronka abanyeshuri. aha hantu nagira ngaruke ku kijyanye n'ubushikiranganji bw'indero. twagira dusabe bazoduha akaryo kugira ngo twebwe turi ku matere, twebwe abaganga batandukanye tuje mu mashure aya aheza acaja kuri universite, aya mashure atuma batora ibisata by'ubuganga kugira ngo tuje kubasigurira umwuga wo kuvura n'iki. kuko usanga umenga barakituye akarangamutima ko kwakira abagwayi, ugasanga umenga baje guca amafaranga. kwakira abagwayi cyangwa kuba umuganga ni umuhamagaro, ni ukuvuga ko ni ibintu wiyumvamwo, ni ibintu bituma urarukanura. jeho mbere iyo ndiko ndakira nk'umukenyezi nama nibaza ati uyu mukenyezi ni nka mushikanje, ni muvyaranje, ndi muyomba wiwe, kubera turi mu Burundi kandi dusangiye amaraso naho tuba turi mu Burundi. iki kibazo avuze kirakomeye cyane cyo gukurikirana urunganwe ruzokurikira ku bijyanye no kwakira abakenyezi cyangwa kwakira abarwayi batandukanye. jewe rero nararose ibapuro ryo kuja muri Danemark muri ku kwezi mu ntango z'ukwezi kw'icenda, aho babajije ikibazo cankoze ku mutima. bavuze bati hari ku bintu byo kwakira abarwayi. turiko turaja ku musoza, akanya katubanye gato, reka muntunge nakire umunywanyi wa nyuma agire ico ashikirije imbere ko tusozera, hama nuko mugize ico mushikiriza abajejwe intwaro na mushinga nahe haba n'abakize agira ico ashikirije canke ico asavye. Jean Claude muri Kenya, amasegonda make, ikibazo canke iciyumviro. jewe iciyumviro nari mfise ni ukuvuga ku bintu bijanye n'abaganga biga ibintu bijanye no kwakira abavyeyi, barakwiye guhimiriza by'ukuri imyitwarire abantu mbona bafise ijanye ukubona umuntu bamuzanye aremerewe kandi agomba kwakirwa bakaca bamwirengagiza. ni ikibazo mfise, mbe bajya abantu ingorane bafise niyahe? ntibahembwa, babura iki kubya bitwararitse akazi biyemeje? urakoze cyane. ego nivyo turiko turihweza mu kiganiro cy'uyu munsi. muri make mushinga ntahe habana bakize muri Semabu, twavuze byinshi ku vyo Jean Claude abajije, kumbura ibibazo vyo vyishuwe, ariko ico namwe mu rwego rw'abavugira abagwayi mwosaba iki kugira ngo abagwayi bakigwe neza? ndashimire muganga Augustin Hashimana kuko yaje nk'umuntu by'ukuri akunda umwuga, ntaje kuvugira abaganga tubona ko bafite amakosa. rero twisho twosaba ni ikintu kimwe gusa, ikintu kimwe hanovuga ari amategeko twateguye twongera turemeza icyo twise mu gifaransa les droits et devoirs des patients et des prestataires de services de santé. ayo mategeko twaratuye turayemeza, ntitubona igituma kugeza uno munsi aheze imyaka 3 atarashyirwa mu ngiro. ayo mategeko atangure gukora ni nk'igicapo byose birimwo, aho umuntu azomenya ati aha ndakosheje, nateza gukora ibi, umurwayi amenye aza gukora, uwikora kwa muganga aza gukora. nibaza ko icyo bizotanga umuco bizogenda neza. ikindi nacyo ni uko hoba ibihano mpanabyaha bakabivuga uko biteza gukurikirana. hama ikindi nacyo
nk'uko aje kubivuga turasoze leta ikazirorienta abanyeshuri bajya mu gisata ko yavuze ko ari ikintu cy'ubwoba. Urakoze cyane mu ncamake yagiye novuga. Barakoze cyane mushinga ntaye Sylvain Habanabakize yavugira urwego rw'abagwayi mu Burundi Semabu na Augustin Harushimana rongo ishirahamwe ryagize rijanye no kwakira murantunga kwakira abavyeyi baje kwibaruka mu Burundi vya ruheke ma. Murakoze rero mwese mwaduteze amatwi n'abatereye mu kiganiro cy'uyu munsi mwari muri kumwe nawe Yanitanga Ishaka ndabashimiye mwese.